Ndabahaye mwiriwe kaze mu makuru atekanye ko ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa Mungu Igenekerezo ya 24 myandagaro umwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara ya Gitega aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 12 ku muhingamo. Hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu bice vya Kayanza, Ngozi, Muyinga, Karusi, Muramvya, Gitega hamwe na Ruyigi mu zindi ntara. Hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Bujumbura mu gice ca Cibitoke aho ipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 32. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:04 rirenge igihe cy'isaha 12:06 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizeye n'ijana yabashikirije mwakoze kuyakurikira.